amashimwe no guhimbazwa bibe iby'umwami kubwo amahirwe komeye twaronse ngo tube hano dusangire n'Imana twumve ijambo ryayo kandi dushobore kwakira dukurikire twubahe n'ico atubwira. Ndizera yuko twese turi mu mpemu imwe turagomba gusenga kugira ngo Imana yihishure igihe cyose dusoma umurongo wa Bibiliya utwereka ko Imana itaronse gusa ibyabona byayibona kandi byayumva, ariko yo nyene ubwayo yashinze intahe ishingira intahe ijambo. Nubwo turindiriye ibintu bya nyuma by'impera, ntitugomba gutakaza ukubona yuko ibyabaye byose uhereye ku ntango bigomba kandi gusubira gukoreka ego ku mpera. Nimba uno munsi twagomba gusobanura ijambo rivuga ngo abatizera Imana bakazimira, reka tureke Mariko 16 tubireke gusa, ariko abo bose bizera ntibaraba gusa uwo murongo, ariko Imana isohoza ibyanditse muri wo. Kandi dukunze kubyumva kenshi mu butumwa bwiza bwa Mwene Data Ewald, turibaza mbega ni ryari tuzoguma turaba umugwanizi asiribanga ishamvu ry'Imana. Reka turabe gusa mu kwizera, twizere umwami. Iyo turaba kuri twebwe ntituzoshobora gushika kure, ariko iyo turaba ku mwami turashobora gutera intambwe. Twese twasomye hano Abaheburayo igice cya 2 murongo wa 3 ngo ni gute tuzocika nitwasuguzugura agakiza gakomeye gato. Mu by'ukuri ako gakiza katanguranywe n'ubutumwa bwiza bw'umwami wenyene ubwiwe, hanyuma tukumva gashingirwe ntahe n'ababyumvise. Umurongo wa 4 Imana ifatanije nabo kugashingira intahe yishingisha ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpemu yera zagabanijwe nk'uko yabigombye. Iri ni ijambo tudashobora kwibagirwa, ariko turagomba gusaba umwami adufashe kugira ngo bibe ubuzima mu kwizera. Natwe ubwacu turi byabona byibone kandi byumviye ibyo Imana yatangaje. Igihe twasoma hano yuko ugutangaza ubutumwa bwiza byatanguranywe n'umwami yabitanguye mu Baheburayo 2 umurongo wa 3, ego uwo yatanguye ico kintu nyene niwe azogiheraheza. Muri we niho hari intango kandi niho hari uguheraheza. Muri we niho dushobora kuronka ukwizera kuzuye, kandi ndibaza yuko ibyo bigomba kuba ibintu bihambaye cyane kuri twebwe twese, tugatahura ko niba Imana idashobora kwihishura nk'uko yabikoze ku ntango, hari ico ibuze. Nitutabona rero yuko hariho, nitwabona ko hari ikintu ibuze, aho rero twe nitubura ikintu gito, ariko tubuze ibintu byinshi. Mbere biba bikomeye iyo ibintu bidasohoye, biba ari ibintu by'akaga. Iyo tutabonye yuko by'ukuri hari ikintu kibuze, nitwaca iruhande nk'uko umenga ibintu bimeze neza, oya turafise uburenganzira ku migisha yose y'Imana yaduhaye muri Kristo kubw'umusaraba, kubwo ukuducungura, kubw'ubuntu. Tufise uburenganzira bwo guhagarara kuri ijya
kijya kibanza c'intsinzi c'igorogota, tukizera amasezerano yose tukayarindira, tukabona yuko asohora. Hariho mbere haramaze kuvugwa ibintu byinshi kuri iki kintu imbere kandi no mu bikurikira. Rero haravugwa mu Baheburayo 2:6 ngo mbega canke umwana w'umuntu aho gendera ni igiki. umurongo w'indwi, wamucishije bugufi aba munsi y'abamarayika gato, wamwambitse ubwiza n'icubahiro ry'igitsibo, wamuhaye kugaba ibikorwa by'amaboko yawe yose. Tugomba gutahura yuko ububasha bwose bwa Satani bwatsinzwe. Uriya mu evangeliste yavuga i Londres ngo sintega ubwoba no kugwana na wa mubi. Mbere yakoresheje imvuga aravuga ati igikomeye ni ukubona, ni ukuba utegerezwa kugwana n'abizera bonye n'ubwabo binjiwemwe n'abadayimoni. Biba n'akaga, birakomeye. Ariko kumbure hariyo ukuri guke ngaho oya, na cane cane kuva igihe twasobanura ubutumwa bwiza, ubwo aho mwene data Branham avuga mu buryo butomoye ibice bitatu by'umuntu. Inyuma n'umubiri, hanyuma hakurikira impwemu, hanyuma hakaza ubugingo imbere. Aravuga ati umuntu arashobora gusigwa mpemu mu mpemu na mpemu w'ukuri, ariko mu bugingo bwiwe ntaronke mpemu, hanyuma akazimira akaja ikuzimu. Ego biratahuritse. Iyo usomye neza ivyanditswe vyera woshobora kubikora. Rero turahamagara kubikora, duca tubona rero ivyari byo. Ubuzima buri mu maraso kandi ubuzima buri mu bugingo. Igihe Imana yarema umuntu ntiyavuze ngo uri umuntu umubiri w'ubuzima canke impwemu nzima. Oya, umuntu yamugize ubugingo buzima, ngo ubugingo bwose bukora icaha nibwo bugomba gupfa. Ariko umwami yaje gucungura ubugingo bwacu ngo abohore impwemu yacu, maze aduhe impwemu wiwe nk'umushuzo wo gucungurwa kw'imibiri yacu. Rimwe na rimwe ndibaza ko Satani aratubuza gusa kuronka imigisha myinshi y'Imana kubwo ivyiyumviro bimwe canke ibihe ducamwo, kandi ntidushobora kuba twotera intambwe nk'uko twabyifuza. Rero Imana izodufasha tuyirabe ko ntiturabikubiye, ariko turabe ku mwami. Umwami ari hejuru ya byose nk'uko tumaze kubivugaho. Nimba handitswe hano no mu cete c'Abaheburayo ngo icete c'Abaheburayo nico kiri mu byanyuma canditswe, ntihagire umuntu akekeranya ko ari Paulo yacanditse. Ego mbere bamwe baribaza, abandi bakibwira oya, usomye igice ca 13 ca nyuma muzoca mubona neza ingene Paulo yakoresheje imvugo iyo yakoresheje mu bindi byinshi by'ivyete vyiwe. Muca mubibona hano mu Baheburayo 13:22 ngo ariko bene data ndabahanura mwihanganire iri jambo ribahanura nk'uko ndabibandikiye amajambo make. Mumenye yuko mwene data Timoteyo yarekuwe, niyaza vuba tuzobana namwe. 24 mutahirize ababaganza bose bonabera bose abo muri Italiyano barabaramutsa.
25 ubuntu buhane namwe mwese amen. Iyi niyo mvugo ya Paulo. Yego ni kumbure Paulo wenyene mu ntumwa niwe yashoboye kuronka ubumenyi buhambaye bwimbitse bwo mu isezerano rya kera. Niwe wenyene Imana yashobora gukoresha mu buryo budasanzwe ngo amatanye isezerano rishasha rya kera n'isezerano rishasha yerekane ugusohoza kw'isezerano rya kera. Sinzi ko mwe murabibona, murabe ingene yerekana imirongo 3 canke 4 ikurikirana hano mu Baheburayo 2 ku murongo yego w'umunani umurongo wa 13 murambara Abaheburayo 2 umurongo wa 11 agace ka 2. Nico gituma itagira isoni zo kubita se 12 ati nzoba hano rero ni Zaburi ya 22 ngo ati nzobarira bene data izina ryawe nzoririmba gutazira hagati y'ishengero. Hano acavuga Yesaya 8:17 rero ngo kandi ati nzokwama ndayizigira kandi atehe we n'abana Imana yampaye. Ibi rero ni ibintu byerekana umukozi w'Imana w'ukuri, ntavuga acisha hejuru mu kidagi n'ijambo ritumvikana neza. Oya, we avuga neza ibwina mu bwina. Murazi ico ivyo bisobanura, kugaruka mu ijambo ry'Imana ukereka bizera abacunguwe uti ngibi ivy'Imana yavuze mu isezerano rya kera aha ni bisohoreye. Mu Baheburayo igice ca mbere umurongo wa 5 havugwa ngo ninde wo mu bamarayika yigeze kubarirwa. Aha rero ni Zaburi 2 umurongo w'7 ngo urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye. Kandi acavuga kandi kuri Samueli 2:14 ngo nzoba se ambere umuhungu. Twobandanya gusoma n'ahandi hose murashobora kwirabira mwebwe ubwanyu, murabe ingene yisunga ivyo Imana yavuze yikoresheje abahanuzi mu isezerano rya kera. Si rero nk'ivyete dufite uno munsi mbebwo kwibaza gute yaba twari twicaye mu cumba cyo hejuru gushika igicugu tukaba twari ko turumva ibyava mu bwina bw'ijambo ry'Imana. Ariko Imana ihimbazwe ni wa wundi nyene uno munsi turashobora kuvoma muri rya soko nyene. Imana yari ifise umuntu nka Paulo muri ruriya runganwe, kandi imisi yose hama haba umwe wenyene, hama haba umwe Paulo umwe, Petero umwe, Yakobo umwe. Ntihigeze haba abo bantu babiri canke batatu canke bane. Oya, imisi yose hama haba umwe gusa. Umwe wese yakoze yasohora igikorwa ic'Imana yari yamuhamagariye. Hanyuma twese twarasomye mu nyuma yuko tutigeze tubona hano mu murongo w'indwi Abaheburayo 2 umurongo w'indwi haravugwa wamucishije bugufi aba munsi y'abamarayika gato, wamwambitse ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo, wamuhaye kugaba ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye kuganza ibintu byose ubishira munsi y'ibirenge byiwe. Kw'Imana yamuhaye kuganza ibintu byose, ntaco yishigarije itamuhaye kukiganza. Ego uwo murongo nawe tuwiyumvire ko gato. Ingwara zose, ibyaha byose, ububasha bwose bwa Satani byashizwe munsi y'ibirenge byiwe. Haravugwa kandi ku murongo w'8 ngo byose wabishize munsi y'ibirenge byiwe. Amen. Ibintu byose ntiyabiretse ngo bigende kuryama ku birenge byiwe. Oya, byose byashizwe munsi y'ububasha bwiwe. Nico gituma umwami yaduhaye ububasha bwo kuganza ku
ububasha bwose bw'umwansi kandi ntibyo kuba ukundi. Ni gute none twoshobora guhangana n'umwansi? ntitwokwigeze na rimwe dufise inkomezi zo kumutsinda, ariko kubwo ikimazi cyatanzwe ku musaraba igorogota, kandi by'ukuri ibintu byose nk'uko byanditswe hano ku murongo w'8 ngo mu by'ukuri muri we yamuhaye kuganza byose, nta na kimwe yakuyemwo kitari munsi y'ububasha bwiwe, nta na kimwe cyakuwemwo ngo nta kiganze, ariko byose biguma. Niwe yanesheje intsinzi hambaye igorogota, niwe yatsinze. Yaracishwe bugufi akanya gato aja munsi y'abamarayika, ariko mu nyuma mu mbere y'umugurano, ariko yambitswe ubwiza n'ibyubahiro, yicara iburyo bw'isumba byose. Handitswe hano ku murongo w'8 ngo ariko none ntiturabona ibintu byose biganzwa nawe. Murongo w'9 ariko wacishijwe bugufi akaba munsi y'abamarayika gato, ni Yesu tumubona yambitswe ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo kubw'imibabaro y'urupfu, kugira ngo ubuntu bw'Imana butume arongorera umuntu wese arogorera umuntu wese urupfu. Gupfa canke kubabazwa canke ijambo iryo ari ryo ryose twokoresha mu nsobanuro zitandukanye muri uno murongo w'Abaheburayo 9, guhonja canke kubabazwa ibyo byarabaye. Twuguruye mu Baheburayo ba mbere 15 turazi ikintu kivugwa. Abaheburayo ba mbere 15 umurongo wa 25, kuko guhangama azokwama ahangamye gushitsa aho azoshirira abasi biwe bose munsi y'ibirenge vyiwe. Urupfu niwe mumenja w'imperera azorandurwa, kuko handitswe ngo yamuhaye kuganza byose abishira munsi y'ibirenge vyiwe. Zaburi 8:6. Bakundwa, ni ikintu c'ukuri gifadika nimba tubibona nk'uko bitegerezwa. Aho rero bizoba bitworoheye kwizera, bizoba bitworoheye kwakira iby'Imana imaze kuduha kubw'ubuntu muri Yesu Kristo umwami wacu. N'iby'ukuri haravuzwe hano ngo mu cete c'Abikorinto, yego ntitugomba kugira amajambo yo kuhamba, oya, umumenja wa nyuma zo kugwaho n'urupfu, maze ukuzuka no guhindurwa bizoca biba. Natwe tuzoba ducitse urupfu, ntituzoba tugisubira gupfa, ariko tuzoba duhinduwe. Mbere n'urupfu ruzotegerezwa kwemera yuko rwaneshejwe, ko ku isi hariho umukuku uwo urupfu rutafise kububasha. Amen. Ni kandi niwo mukuku w'abanesheje, n'abatoranijwe nibo bazoba babayeho igihe umwami azogarukira. Urupfu ntiruzoba rugifise ububasha kuri bo. Turashobora gutangara tukavuga nka Pawulo ngo warupfuwe, uruboyi rwawe rurihe? Mva we, intsinzi yawe irihe? Aho rero urupfu turashobora kuvuga n'ubushizi bw'amanga tuti umugwanizi yakomoye mu gatsinziri k'umwami, maze umwami yarumenye umutwe, maze yarapfuye ariko ntiyari gushobora gupfa. Yego, rijya sezerano ryo mu Itanguriro 3:15 rivuga urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka. Satani yinjiye muri Yuda aramuhemukira n'ibindi, uruboyi rwaramukomoye ku gatsinzi. Hano iyo twumvise ikibazo ngo warupfuwe, uruboyi rwawe rurihe, twashobora kuvuga twizeye tuti urupfu urupfu
wapfungiriye uruboyi mu mwami nawe yarakumize. Urupfu rwamizwe n'intsinzi, nibyo byanditswe hano. Kumbure reka tubisome. Abikorino ba mbere 15:55 hano ku murongo na 56. 55. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Canke 54 ngo nkuko handitswe muri Yesaya 25:8 na Hosea 13:14 ngo urupfu rwamizwe n'intsinzi. Hano 55. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nibyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha ntibyagezwe. 57. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ubu nibwo butumwa bwiza dufise. Ndifuza n'umutima wose ko Imana itugirira ubuntu, dushobore kuba turi hafi cyane yacu, ishobore gushira muri twebwe inyota, ukwizigira ku buryo iyo turabye ku Mana ibintu bidashoboka tubona ko bishoboka. Dushobora gusa kubaha Imana kubwo kwizera. Iyo tutizera tuba dutetereje Imana, ariko kubwo kwizera duha icubahiro Imana. Hari ijambo ryanje ko kuko twavuze iby'ikimazi n'ahantu hatangwa ikimazi kuyingarishize. Iryo jambo naryo naryumviriye ko ijambo riri muri Zaburi igice ca 50. Haravugwa muri Zaburi 50, murashobora gusoma, turabwirwa ku murongo wa 4. Zaburi 50 umurongo wa 4. Izohamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire abantu bayo urubanza. Iti nimunkoranirize. 5. Nimunkoranirize hano abakunzi banje basezeranye nanje, basezeranisha ikimazi. 6. Ijuru rizoserura ukugororoka kwayo, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Iti munkoranirize hano abakunzi banje. Ibyo nacyo bisobanura ibya indimi. Uko bimeze kose ariwe nibakorane, ngo munkoranirize abatoranijwe, abakunzi banje basezeranye nanje, basezeranye ikimazi. Yarasezeranye natwe isezerano. Aravuga ati iri niryo sezerano rishasha mu maraso yanje. Ariko twebwe twamwemereye, turavuga tuti ego, atari gusa mu buryo ubu canke ubundi, ariko aho yatanzwe nk'umwagazi w'Imana, aho yasezeranye natwe isezerano, aho niho tumwemera tuti ego. Ni ukuvuga igihe yaza agacika umwagazi w'ikimazi c'Imana ku musaraba Golgota. Bakundwa, benshi nabizera ariko baribaza, bagaca iruhande ya Golgota, bakarondera imigisha yabo mu idini no mu kindi kintu icyo ari cyo cyose. Hariho n'inyigisho zindi za gikristu. Oya, nk'uko nkunze kubivuga, dushobora gusa guhurira n'Imana aho yahuye natwe, tuyisanga gusa aho yihishuye ku isi, kandi yihishuye muri Yesu Kristo umwana wayo yabyaye. Muri we niho twagizwe abahungu b'Imana. Nico gituma adafise isoni zo kutwita bene se, kuko twabisomye mu Heburayo 2. Nico gituma havugwa mu butumwa bwiza bwa Yohana ku murongo wa 20 amaze kuzuka yavuze ngo ntunkoreko, kuko ntaraduga ngo nje kwa Data ari we so wanyu, ku Mana yanje ariyo Mana yanyu. Yohana 20 murongo wa 17. Aho niho yinganishije nawe nanjye. Paulo avuga hano ngo
uweza n'abezwa bose bari bafise se umwe. Abarayo 2:11. Ijya mpwemu nyene yavyaye Kristo niyo mpwemu nyene y'Imana yatuvyaye ubwa kabiri ku bwizigiro bizima. Turi imbuto y'Imana neza neza nkuko yari imbuto y'Imana, natwe turabahungu n'abakobwa b'Imana neza neza nkuko yagaragaye nk'umwana w'Imana. Ivyo ni ukuri kwiza kubwiza kwibyina ko mu byanditswe vyera. Dutegerezwa kubicakira kubwo kwizera rimwe burundu. Murongo wa 5 Zaburi 50 iti munkoranirize hano abakunzi banje basezeranye nanje basezeranisha ikimazi. Imana yatanze ikimazi, mwico kimazi ni ku musaraba igorogota. Hari inzira imwe yonyine mu bwiza, iyo nzira ni ica igorogota, nta yindi nzira iriho. Ni kwijya nzira niho habaye ukuzura n'Imana, niho hari ugucungurwa, niho hari agakiza kuzuye. Asubiye umurongo wa 5 ngo nkoraniriza abizigirwa banje basezeranye nanje kubw'ikimazi. Umurongo wa 6 ngo ijuru rizoserura ukugororoka kwayo kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Guhera ryari ijuru ririko rirasesekaza ukugororoka? Ni guhera igihe igikorwa cyo kuducungura caba igorogota, aho umwami yagumana n'abigishwa imisi 40, hanyuma araduga mu ijuru imisi 10 baramurindira, hanyuma ububasha bwa mpemu yera bwaramanutse kugira ngo bubandanye igikorwa c'Imana mu ishengero. Mwami wacu ntiyavuze ati ibikorwa jewe nkora namwe muzubikora, Yohana 14:12. Kandi yaravuze neza ati si jewe nkora ibyo bikorwa, ariko data ari muri jewe niwe akora ibyo bikorwa, Yohana 14:10. Uko niko ibyo bintu bibiri ari by'ukuri. Ego nimba twasomye yuko Imana yaremeje ni ishinga nta n'ibimenyetso bikomeye, turashobora gusoma buno nyene mu byakozwe n'intumwa igice ca 4 ngo ibitangaza n'ibimenyetso byarakoreka kubw'ibiganza by'intumwa. Turasoma mu byakozwe n'intumwa 5:12. Beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple, et tous les croyants étaient. Ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira ku ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Abantu bari bafise ukuboko kuryo ku mwami, babona intumwa zirambika ibiganza ku bantu, bakabona ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka. Ariko yari Imana yemeye ko ibyo byose bikoreka kubw'ubuntu. Ndibaza yuko tutozana gusa inyigisho abantu, oya, iba ari inyigisho n'ububasha bw'Imana. Ubu rero dutegerezwa kwitegura nk'ishengero yuko Imana izokora ibyo nyene ubu kumpera bijya yakoze ku ntango. Amen. Abizera bari bakoranye bahuje umutima n'inama, bahuye aho bari haranyiganyiga. Imana yarakora, Imana yaragaragara. Uwo yakoresha wese, ari Petero, ari Filipo, ari Stefano, ntaco bitwaye abo bari bo, ari Paulo, bose bakoreshwa n'Imana umwe mu buryo bwahimbara umwami. Niko bizoba bimeze ubu ku mpera kubw'ubuntu. Sinzokwigera nsubira inyuma nta na rimwe, kandi sinzokwimenyereza yuko ibintu bizoguma bimeze nk'uko bimeze no munsi. Oya, ndibaza yuko tudashobora twese kubikora. Uravye ijambo ry'Imana, dutegerezwa gusaba Imana ngo ibane natwe, isohora ijambo ryayo nk'uko yabikoze kubw'ubuntu. Nihahimbazwe izina ryiwe ryera. Amen. Amen. Data wo mw'ijuru, nushimwe n'umutima wose kubw'ino saha y'ubuntu yuko dushobora kandi kuba hano duteranye mu izina ryawe ryera ry'igiciro ry'umwami Yesu.
kugira ngo tugushimire tuguhimbaze mwami, kuko ni kubw'ivyo niho nibyo watugeneye mwami, kuko tutabikora mwami ninde wundi azobikora? Twebwe ubwoko bwawe, twebwe abera bawe, bakundwa bawe, abo wacunguye kubw'amaraso yawe mwami, kuko waratanze amaraso yawe ku bwacu ku giti k'umusaraba i Golgota Karuvariyo. Hariya warasemereye uravuga uti byose birarangiye. mwami turabishima cyane, waraje mwami, waracishijwe bugufi akanya gato, ariko ubu mwami uricaye iburyo bw'isumba byose bw'Imana, kandi uzogaruka vuba mwami, kugira ngo utware abawe ubatahane muhira. Mwami turagushimiye mwami, turaguhimbaza ko dushobora kurindira ukuzoza kwawe kuri hafi vuba, ukugaruka kwawe mwami. Mwami turizera ijambo ryawe, turakwizigiye, turizigiye ijambo ryawe, turazi mwami yuko akanwa kera ibyo kavuze kawe uzobisohoza. Ubwiza n'ubw'izina ryawe ryera, nubwo hoba hari umwiza iruhande yacu mwami, wabaye umuco wacu n'agakiza kacu, nicyo gituma tuguhimbaza, tugushima mbere no kuri ino saha yo ku mugoroba. Turagushimiye kubw'izina ryawe, kubw'ijambo ryawe ryera tugomba kwibagira mwami. Igihe cyose turagomba kwibuka. Haleluya! Ubwiza n'ubw'izina ryawe ryera, niwakira ibyubahiro, niwakira amashimwe, niwakira ugusengwa umwami, bivuye mu mitima yacu twese, mu minwa yacu twese, no muri ino saha yo ku mugoroba. Wewe mwami, wewe mucunguzi wacu Yesu Kristo. Haleluya! mu izina ryawe ryera ry'ubwiza rya Yesu. Amen, amen, amen.